Indongozi nshasha zo mu mugambwe CNDD-FDD zizewe ngo zirongore abagumyabanga bo mu ntara nshasha ya Butanyerera zagendeye abagumyabanga bo mu makomine mashasha ya Ngozi na Muhanga, aho umunyamabanga w'iyo ntara nshasha ya Butanyerera Ferdinand Habimana yeretse abagumyabanga abo bari kumwe mu buserukizi bw'umugambwe muri iyo ntara. Ndahera kucegera canje ni Emmanuel Ndayizeye, muramuzi umunyamabanga w'ibiro. Umuhumure Juvenali yarigeze gutwara umugambwe tukiva mu ishamba mu ntara ya Ngozi, yarabaye n'umushinga amateka. Ariyo Bosco atwara imihari ikomoka ku mugambwe CNDD-FDD. Abanyamuhanga muramuzi, yahora ari cegera canje mu ntara ya Kayanza, yitwa Bazira Matayo, ni watwara abahoze ku rugamba barugwanye. Mwijambo ryiwe muri komine Ngozi, Ferdinand Habimana akaba yasabye abagumyabanga gufata iya mbere mu gukorera mu runani no mu makoperative kugira ngo bateze imbere imiryango yabo n'igihugu. Turasaba kandi ko tuduza ubutunzi mu ntara ya Butanyerera, tuduza ubutunzi dukorere mu makoperative. Ikiranzo tuzoja hamwe tucige ingene bizogenda, dukorere hamwe mu makoperative, dushire ingufu hamwe. Nyamwigenda ko ntari miri mpeje, dushire ingufu hamwe. Inosi yacu iramera, Kirundo haramera, Ngozi haramera, mu Kayanza haramera. Dushire ingufu hamwe, dushire amatongo hamwe, dushire imyonga hamwe, dutere bimwe, twimburire rimwe, dushorere rimwe, maze cya kivugo cyane cyubahiro mukuru w'igihugu, umwa wose uronka icurya, umufuko wose uronka amafaranga, turwanye inzara n'ubukene hano mu ntara ya Butanyerera, tuba bambere mu kubigwanya. Umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD Ferdinand Habimana akaba yasabye abo mu butungane bo mu ntara ya Butanyerera gutunganiriza bose atankunzi, kuko hariho abanyagihugu baguma bidoga cyane. Agasaba kandi abagumyabanga kudasubira kwihanira kuko ari icaha. Turasaba mu butungane, hari amakomine amwe bidoga cyane ko abacamanza babanyanyasa mu manza zimwe zimwe. Turasavye mu ntara ya Butanyerera abajejwe ubutungane guhera kuri hajya hejuru ngaha kuri muri kurudape gushika hariya kuri bajya batowe bo kumugina, bajya bashinga naye bo kumugina kugira ngo batunganirize abene gihugu. Turasavye umwe wese atunganirize umwene gihugu atacarinze usaba. Aho tuzobona umucamanza yagoramitse urubanza, abene gihugu tuzova hasi tumucire umukenke tumwirukeko. Ariko dusaba abagumyabanga n'abanyabutanyerera muri rusangi, ntihagire umuntu asubira kwihanira, ntihagire umuntu asubira kwihanira. Hariho dubona ugasanga abene gihugu bihaniye, ugasanga bishe umuntu, ugasanga baboshe umuntu, ugasanga bakubise umuntu. Mumenye yuko kwihanira ni icaha. No muri komine Muhanga, Ferdinand Habimana akaba yasabye abagumyabanga kwirinda kurya ibiturire, akanasaba kandi abafundi b'indimo kubera abandi akarorero no guha abanyagihugu impanuro mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi. Kakaba kabaye kandi n'akaryo ko kwinjiza abanywanyi bashasha mu mugambwe CNDD-FDD, aho muri komine Ngozi hinjiye amajana 967, nayo muri komine Muhanga hakaba hinjiye amajana 523 bavuye mu yindi migambwe n'abatahora mu migambwe.